1998 aho ku bitaro habaye aho ku bitaro bose habaye mwahambye bangahe mwahambye miliyoni ubu muzohamba 300 abo muri cyabibuka ku mwabaha muzohamba barushirize bajya ntibyatanguye uko nyene siko byatanguye mubashira injya mugabo mu nyuma agashimwe babahaye baje kubicira abantu nivyo vyibi byatanguye ibyo bavuze byabaye itariki 9 none sivyo vyinyi byo barondera bagenda barondera mu cyo gihugu baronderamwo ninda bajya bazikora mu cyo gihugu bazirondera muri cyo gihugu batizigaro baronderayo ntaco twebwe bariko badufasha mu gihugu cyacu nigagenda muri cyo gihugu bariko batizigaro baronderayo ivyo hanyere kwa byose kuri mu gihugu cyacu bibaze ko kukwitira karambaraye bazokwega n'ibindi ubandanije bazokwega n'ibindi ntidushobora kubika ikaramu nzu ibikunda. Eloge yampaye audio yemeza atagusubira inyuma yuko aba FDLR bari mu Burundi. Iyo audio nta wundi yayigize atari Ndakugarika en personne. Ndakugarika yari kwavuga ku ba FDLR n'aba FLN bari mu Cibitoki. Ico gihe we ubwiwe yarabamereye nabi avuga yuko presence yabo izohava ikwegera ikara mu gashambara leta y'u Burundi. Reka tuvyumvirize hanyuma cempa ijambo umutumire wacu. Naterambere riba ahatara amahoro rirabaho uraziza nawe nabari nawe mufise aho ni byiza cyane ko namwe muzi ko atamahoro mufise ikidukoranije ngaha rero mu kibazo cy'amahoro n'umutekano ngaha muri komine y'Amabayi kubera iki abanyamabayi murazi ibihe byose twaciyemo ibyo twagiye turacamwe byose mwarabibayemo none karaciye ingani abanyamabayi duhinduke kaba mugani w'ikirundi ngute mugura mutiza umuhoro tubatize imihoro tubatize inyishu kugira amahoro n'umutekano aboneke Amabayi iva he izova he iva muri mwebwe nta handi iva mbe muzasirikare bambaye ingofero zisa gute muzasirikare bambaye ingofero zisa gute mfatiyo ya nyuma mwabonye ko abasirikare bambaye ingofero zitukura zisigura iki mwarabibonye ni ukuvuga yuko Amabayi muravye nabi iyi komine irashobora gufutangana yose igahinduka amaraso nyene kudaheruka nazijya kugero zisa murinze mubona aho abasirikare bariko barakorera mukabona ingofero zose zakoranye muce mubona ko ari igihaze Amabayi hari igihaze abakomande bari Amabayi abakoroka mu ndege bari Amabayi abanyamadrendo bari Amabayi mwumva bimeze gute muriko muja heza muriko muja habi kandi aho habi nimwe mwahiteye icyazanye ngaho no munsi rero nta nyishu naje nikoreye nayo mfise nayo naje nikoreye inyishu naje kwikura muri mwebwe icyatumye no munsi nkoranya mwebwe abene gihugu narigeze gukoranya ibintu muri gitangura nkoranya abagize urwego nshingwa rikorwa rwa leta gushika ku mutumba gushika mu gacimbiri barajya muri gasari mugabo nta cavuyemwo binyereka yuko abo twakoranye nakoranye n'abataribo uyo munsi rero nifuza gukorana na mwebwe ico ndabahamagarira ni kihe ntagira umuntu n'umwe ajya umunwa ku vyazi kandi ico ndabasaba ni kihe n'amazina muyashiraha abo bose muri ndongozi bari imbere zanyu bafise uruhara muri ibi bintu amazina muyashire ngaho nta muntu n'umwe waje ikinyoma yose amazina muyashire ngaho uko ivyo karamukarirekera mu mpuzu Munyabaga ntayozo yavuze na buri matari baravuze ibikorwa by'iterambere ko mwarimye muci ni sawa mwararimye ni sawa mwarimye muci muri muntu iyo muci muza kuri muntu haje ntari bene wabagari navyo mwarimye nabaje bagiye kurima bagiye biyahura ari kibazo Amabayi ntare bari muraza kuvomera nimwe barara mabunye nabarara mabunye bahari bari mu kiriza turabe abatakiri wabo kiriza turabe abatara hari wabo ubwo byacuza gutsembera naho mubihisha ejo murashobora gusanga ikomine y'Amabayi yose kuva kuzimurariya mwese twaba mwese ari hejuru ku mutumba ari hakurya ugasigara cya gitoki wawe nca munsi y'inzu ukifuza ushaka ivyo ntari wabibayemo muri mwebwe ntari wabibayemo ukifuza kuza
hagati ya opposition y'igisirikare Attends, ushaka dusubire muri ivyo bintu banyamabanga audio mwariko murayumva mbega? Yego sava. Mwariko murayumva? Yego wosubirangira gatoya ukifuza. Okay, nsubira ndayibandanye. Ibandanye yego. Okay. igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda n'umunani aho ku bitaro habaye aho ku paruwasi habaye mwahambye bangahe mwahambye miliyoni ingahe ubu muzohamba amajana 3 abo muri ca bibuka kumwe bahamba muzohamba barushirize bajya ntivyatanguye uko nyene siko vyatanguye mubashira indya mugabo mu nyuma agashimwe babahaye baje kubicira abantu nivyo vyibi vyatanguye ibyo bavuze vyabaye itariki 9 none sivyo vyibi ibwirizwa shingiro ku Burundi duhamagarira yuko twese turwanira igihugu cyacu no kukigura tukakigura igihe ivyo bihe vyari bimeze uko abantu bose baca bagwara ingwara ngo jewe ngo watungwa amagara si meza ngo ntavyo nojamwo ngo biragoye uno musi muriko mugwanira iki abanyamabaye uno musi muriko mugwanira iki egane mu nyishuri izo mvura karengane z'abasirikare baguye hajya umusirikare no gupfira igihugu ciwe agipfiriye ku nyungu z'igihugu ciwe aba bariko bararijoro n'umurango kweri ivyo barondera bagenda barondera mu gihugu baronderamwo n'inda bajya bazikura mu gihugu muri ico gihugu bafise ivyo baronderayo ntaco twebwe bariko badufasha mu gihugu cyacu nibagende muri ico gihugu bariko bafise ivyo baronderayo ivyo hanyene kwa byose bakuri mu gihugu cyacu ntibaze ko dukwitira karandaraye bazokwega n'ibindi ubandanije bazokwega n'ibindi ntidushobora kubika ikara mu mpuzu ibikunda